Guca amafaranga kuri YouTube biroroshe bivana n'intumbero ufise. Ivyo ushira kuri YouTube uronka amafaranga angana n'ivyo bintu. Bigenda gute? Ngomba ndabigishe ukuntu ushobora guca amafaranga kuri YouTube, ukuntu ushobora gucreya ishene ya YouTube uhereye hasi gushika mu mpera. Ibi ndabibigisha kandi ndashaka ko muvyumva neza kuko hari abantu bavuga ngo gucreya ngo isheni biragoye. Telefone yawe ishobora gucreya ishene ya YouTube hanyuma ugatangira gushirako video imwe, zibiri, zitatu kuduga. Uko ushirako amavideo menshi niko uronka amafaranga menshi, ariko bitwara intambwe zimeze gute kugira ngo utangire guhembwa? Hari abibaza ngo wugura isheni ngo kuva ejo ngo utangira guhembwa. Hariho amategeko akurikizwa, hari n'ibikenewe nivyo ngiye kubabwira. Ubwa mbere nitwa Daniel Mugisha, mboneka ku mbuga zose. Kuri Facebook ni Daniel Mugisha, kuri YouTube ni Daniel Mugisha, kuri Twitter canke Twitter ni Daniel Mugisha. Naho nkunda gukorera cane, ahandi niyo uja kuri Google ukandika Daniel Mugisha urambona. Nuko reka ndabigisha ukuntu ushobora gucreya ishene ya YouTube guhera hasi step by step, ukazogeraho uronka amafaranga yiwawe wakoreye. Ubwa mbere ugurura ishene, bayugurura gute? Nimba ufite telefone ya Android, ifate video yawe, wifate video, uhejeje kwifata video ikija muri galeri, hanyuma uca ugenda muri galeri yawe wahejeje ibyo byose, wamaze gufata video ucisha muri galeri yawe, yagezeyo uja muri galeri ufyonde kuri ya video, uhitemo ko ugomba kuyipartaja nko ku muntu, dufate ugomba kuyiha jewe canke uwundi muntu mu bagenzi ba office. Aho guhitamo WhatsApp uca ufyonda kuri ka option ka YouTube. Bisaba ko washizeho amamega menshi, amwe y'ibihumbi 10 canke 5, kuko sama mega yose aca kuri YouTube. Hajya rugize partage kuri YouTube, ya video ikijayo mugo bakakwereka ngo hano nta kontu hafise, ubanza gutereshereje akajya ka option ka YouTube, hanyuma ugaca wuzuza hejuru bashaka ngo ushaka izina rya YouTube, ugaca uyita izina ushaka ryawe canke irindi, hepfo ngo gira izina ry'iyi video ugashirako. Aho bakweretse hose uguma wuzuza, we icyo ukora gusa uguma wemeza yes wemeza gushika video igezeyo. Menya neza iyo kuko bari ubwa mbere, hanigiye kubaza ngo reka tuverifie nimero yawe turabe yuko wewe ari wowe ukuri. Uhashamo telefone yawe barabikwereka byose hirya, gusa iyi procedure ndakweretse niyo kwiyugururira chaîne ya YouTube utarinze guca ahantu na hamwe. Niyo utoshirako na kimwe irajako ikagera kuri YouTube, mugabo usanga atana kimwe wanditseko, ariko amazina yawe yoyo iciza yitwa amazina yawe canke amazina ya email. Ni ukuvuga ngo abantu benshi base Android baba bafise email, Gmail. Nuko bikugoye uca ugenda muri studio ikwegereye, hariho hose hajya gugura amashene, hajya bavuza imiziki, ukababwira ati nimumfashe gucreya ishene ya YouTube. Araguca nk'ibihumbi 10 vy'amarundi canke 5, 20, 30, biravana n'ukuntu bazimba, hanyuma bagashaka gufasha kugurura ishene ya YouTube, ukabura yirose ugatangira gushirako video ya mbere. Hanyuma none bigenda gute ngo umuntu aronka amafaranga kuri YouTube? Umaze kuronka ikonti ya YouTube, utangira gushirako video ya mbere. Uko video irabwa ni kugira amahirwe yo kumenyekana. Iyo ukereye ishene ukaja kuyirondera mu kanya ntushobora kuyibona, mugabo kushako video nyinshi abantu bakakuraba cane, bica bituma ya shene iguma imenyekana, abantu baguma bayimenya. Nico gituma ari byiza gukora video nziza kugira ngo abantu bagukurikira bazishime, bazikunde, bakore like, bakore subscribe, bakore partage. Guco YouTube ikibona ko wa muntu afisa amukurikira, igatangira kugusuggestinga abantu, ikwereka n'abantu batagukeneye. Nuko bigenda. Niyo mpamvu uzobona uriko uraraba nka video haza iyindi utahamagaye imbere yawe ukashifyonda. Murakora ibintu byiza rero kugira ngo muronke ababaraba. Ngomba ngende kuri step mu majambo magufi y'ukuntu ushobora kuronka amafaranga rero kuri YouTube. Nababwiye ko ugikereya ishene ya YouTube ntuce utangira guhembwa ubwo nyene, biratwara iminsi. Bisaba kuronka abasubscribe 1000, ukaronka na watching time, amasaha iyo bakuravye 4000 by'amasaha y'abakuravye. Ubikwije
YouTube irakwereka muri YouTube studio ahantu ucugira apply ugasaba gutangira guhembwa. Step zikurikira ndaza kuzibabwira. Nshaka ngerageze kubaha iyi video ndababwire ukuntu ushobora kuronka amafaranga kuri YouTube. Ndagerageza ndabicagagure mvuge nyarutsa kugira ngo ntibize bibarambire. No, utangiye gushaka video ya mbere barayiraba canke ntibayirabe kubera ko ntibarakumenyera, aho ushaka iya kabiri ni umuronka amahirwe yuko bakumenya. Iyo bakoze vyiza rero ufise amahirwe yuko vya bintu vyiza bakoze abantu babikunda, nkari nka comedy canke kwigisha ibintu runaka, bigatuma babiraba cane. Nuko umuntu aronka watching time 4,000 hanyuma agatangira guhembwa. Menya neza kuva video ya mbere uyishizeko, iya kabiri, iya gatatu, iya kane, ya gatanu gushika no ku video washaka 10, aho uzokwiriza ya masaha 4,000 n'aba subscriber 1,000 bisaba ko bikwiza mu mwaka umwe. Ivyo kandi kuva YouTube itangiye ikwemereye ko uzoza urahembwa, ama views ufise bajya bakuravye ntibiguhembera, ni vyagushikanye kuri ya ntambwe yo kugira ngo utangire guhembwa kuri YouTube gusa. Kuva umunsi wakwemereye n'ukuravye afyonzeko akaraba video minota 5, YouTube iguha udufaranga kandi turi mu masenti y'amadolari canke amayero bivana nayo wahisemo. Menya neza amahera ya YouTube n'udufaranga duke baguha udusente n'udufaranga dutoya cane tuba turi 10 c'ifaranga rimwe, vraiment duke cane. Mugabo uko bakora bari benshi tugateraterana bikugeza ahantu uzoronka amafaranga menshi. Nk'akarorero ushira ko video nturabwe n'abantu 1,000 ntuzave wizera muzoronka amafaranga kuri YouTube. Nakaro kamenda bahaye gusa korosheka hafi, bisaba kushaka ko video ukarabwa n'abantu 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 kuduga. Aho niho 100,000, 1,000,000, aho niho ufise amahirwe yo kuvuga ngo nzoronka amafaranga kuri YouTube. Otherwise nta mafaranga ushobora kubona kuri YouTube udakoze ibintu byiza ngo ushaka ko video nziza bazikunde hanyuma bakurabe. Hari abantu mutubwira ngo none ko turi mu Burundi ngo YouTube ngo mu Burundi ngo ntihemba. YouTube mu Burundi irahemba. Ihemba gute? Nubwo mu Burundi mutabona ibintu bita ad ma publicité aca mu nkuru. Iyo ukoze ishene ugatangira gushaka ibi bintu, abakura basaba mu Burundi gusa. Abakura abana bari mu Burundi, nabari mu Rwanda, nabari muri Kenya, nabari muri Tanzania, nabari mu Burayi, nabari muri Europe, nabari muri Asia, kwisi yose. Bari abakuravye rero nibo bakwinjiza amafaranga. Mu Burundi naho abakuravye barakungura ikintu kuko bituma ya sheni yawe YouTube ibona ko ariko barayiraba hanyuma ikayereka abandi. Nagerageza kubabwira byose mu Kirundi, ibingora n'ibyo mvuga mu Gifaransa mu Congereza gusa, ariko bizoba bingoye. Mugabo ibindi ndavuga mu Kirundi kuko je mfise aba fans n'aba followers n'aba subscriber b'abarundi bavuga Kirundi, kandi nanjye ntazi n'indimi nzi usibye nka Kongereza, Gifaransa coco ni emwe carayonze. Urumva mugabo urumva tuko dukoresha Kirundi nimaka dukoresha Kirundi ibintu byose. Twagiye step yo kwihanganira. Step yo kwihanganira abantu b'Imana ni gukoresha ibintu vy'umuntu. Ngiye mu mategeko, ukoresheje video y'umuntu uba ufise amahirwe yuko video intuze isheni yawe bazoyugara. Kirazira gukoresha video y'umuntu nk'ijye ubona nko muri WhatsApp cyangwa ukabona nko muri ahana kuri Facebook ugashira downloading. Iyo ari y'ubundi muntu nawe aba yarayikoresheje kandi urinze uyibona umuntu nyira yumva yarayikoze nawe ayishira ahantu, kandi uyishimye menya ko atari wowe wayishimye wenyene n'abandi bayishimye. Wowe urayitoye ushize kuri YouTube yawe, n'ubundi yayitoye ashira kuri YouTube yiwe. None mwico gihe ntumva yuko mwitoye muri beshi muzakuba murengeye wa undi yayikora. Ibaze ko niyo wowe nawe wakoze ugakora akantu bakagakunda abantu bose bakagatora. YouTube rero irabihana, ibihanisha ikintu bita reused content. Ukoresha ibintu by'undi muntu ushobora gukoresha ibintu byakoreshejwe n'abandi bantu, kuko YouTube yo ibibona ntabwo bikora mu ntibiboneketse wabihindaguye gose n'abantu bazi guhindura ivyo navyo n'ibindi tuzovyiga hanyuma ku buryo idashobora kubibona. Ariko naho biba byataye karite, ntibiba ari bya bindi wabona kuko uba wakoze umwanya wo kubihindagura nk'uko ubikorera gwawe. Niyo mpamvu ndabahanura gukoresha ibintu byanyu nimba mugomba ibizobagirira akamaro.
nimba ugomba guca amafaranga kuri YouTube ukaba ushoboye kwikorera ivideo yawe ugomba ubireke ntayo uzoronka. Nimba ugomba guca amafaranga kuri YouTube ukaba ushobora kwikorera video yawe bwite, ugende wifate video ugende ngo iki, hari abantu bavuga ngo sino nka video mushoboye gukora, ufise ingabire yihe? Mfise kuririmba, ririmba, fata telefone uririmbe. Nimba uzi kuvuza gitari uvuze gitari, nimba uzi kuvuza piano vuza piano. Nimba uri umurimyi genda ukamera imirima yawe, kuva uteye umurima wameze usarura wanikira gushwishikanye mu nkono. Izo ni content. Ivyo vyeretse umuzungu, hari abazungu batazi yuko umuntu atera ikintu akakibagara babibona bihiye vyeze byose, no guteka atavyo bazi. Ubu beretse ukuntu batera ikawa nk'akarorero, ikawa ukayiyoreza, ukazoyitera, ukazoyigonda, ukazoyibagarira, ukazoyamura, ikazohishira, ukazoyijana kuri ezine bakayisya gushika nahabona ikawa itunganije neza. Bazibona ziri mu mapaki, ntibazi yuko umuvyaro uva mu rutete, birabagora kumva. Niyo ni content. Kubera iki mubura content gushira gukoresha iby'undi muntu? Nimba ufise no mu mutwe ngo nzagenda muri WhatsApp ngo ndabo video tubana gushiramo, nabandi baradukeneye Yesu twiwawe, aho nta mafaranga uzoronka. Nuko bimeze. Reka ndabe ikindi kintu c'ingenzi nababwira cyane cyane. Iyo ukoze amakosa gatatu, video z'abandi bantu bakaza barakurega, umuntu akakurega bakakora, hari ibihano biri kwishi, hariho ingabisha, hakaba igihano c'amezi 3, hakaba no gukuraho isheni yawe burundu. N'ubwa mbere ugikora ikosa, ubwa mbere ugikora ikosa barakugabisha, bakaguha warning. Ubwa kabiri bakaguha strike. Rero ni igihano bagushirako kimara amezi 3 kiri kwisheni yawe, kandi ivyo bihano babiguhaye gatatu mu mezi 3 nyene, isheni yawe baca bayugara. Kimwe gisanzeho ikindi n'ikindi kigasangaho ikindi, bigakwira bitatu, baca bayugara. Kandi kuyugara uguma ubona email YouTube ishigenda, ntiwongera kuyikubita ijisho. None mumva gukoresha abandi bantu bamaze iki? Uwo wakivye YouTube iramufasha ikaraba ati okay, wenda abona video yawe bayitwaye, yatwawe na Daniel Mugisha, hari ahantu bita kuri copyright, agaca kurega, akavuga ati ndasavye mu mutere strike canke muyikureko gusa, iyo usanze ari umuntu mwiza. Ariko rero benshi bavuga strike kubera ko uba wamugiriye nabi, kuko nabo bashobora kumurega used bakamukura muri monetize. Umuntu aja muri monetize gute? Ibi nababwiye bita gusaba yuko uca amafaranga kuri YouTube, ni gusaba kwinjira muri monetization. Ibirongoma navyo ndabidugiye ko ndababwira ukuntu bigenda. Iyo umaze gukwiza amasaha 4,000 watching time 4K, 4,000 ushobora kubigura amafaranga. Nimba warabuze abakora ngo bikwire, abasubscribe ushobora kubagura amafaranga. Nimba warabuze abakora subscribe, hanyuma ugatangira guca amafaranga. Ariko naho nyene ubiguze udafise ibyo ushirako, amafaranga wayataye kuko biguma ari ivyo nyene. Iyo kwije ibi bintu ugasaba kutangira guca amafaranga, gusaba navuze ni ahantu bita apply. Urasaba, urafyonda, YouTube ikakwereka ngo uzuza aho uba, emeza ko ata AdSense ufise byose, ugashiramo adresse yawe, nimero de telefone, naho uba. Hanyuma YouTube irakurungikira code bita verification ahantu bahariho hose, aho wavuze ibarabara n'inimero, ikazova muri Irilande ikazoza directement directly naho uba, ikagusangaho. Iyo code ukayitora, ukinjira kuri website ukayinjizamo n'ibiharo baguhaye, kugira making sure yuko umuntu ariko arasaba AdSense. Ikintu bita AdSense nasho ndakibabwira ari aho hantu, kandi yuko ari wa muntu nyene. Iyo ugiye kuzuza rero baragusaba akaranga muntu kawe kemewe n'amategeko, apana za mpapuro zo mu Burundi, ID canke permis ziremegwa canke passport. Bagaca gusaba ko wuguriye compte international, izi zifise visa card nka KCB, Bankobo, Interbank canke n'izindi nyinshi sinozimara mu Burundi. Uwuguriye konte rero baca baguha nimero uza gutanga hariya mu rya ntuzenya
iyi YouTube uza gushirayo uri kuruzuza ku mwirondoro wawe, kuko amafaranga uzoronka inyuma yo kukurungikira iyi verification bwa mbere barakurungikira ikindi kintu bita AdSense. AdSense ni nka certificate baguha, ni nko baguha ati uru ni urupapuro rw'umutsindo canke wari turawuzize mu bantu mu bakozi mu banywanyi baca amafaranga kuri YouTube, wowe aho wibereye mu Burundi ico kintu kigusanga aho hantu nyine. Ni muri Malawi, uri muri Malawi kigusangayo, ni muri Zambia Mozambique kigusanga icyo gipapuro. Ico cyo kibika ni nka diplome roza canke ni nka certificate ya YouTube. Iki ukironse uca ucicarana ngaho, nta kindi bakongera. Iyo ukoze ikosa rituma bakikwaka y'uburyarya ku maderese n'ibindi amakosa menshi, ivyo bishobora gutuma utazoronka ikindi ku mazina yawe. Baguha kimwe gusa, ushobora kugishira ko isheni imwe, zibiri, zitatu, zine, zitanu, nta ngorane. Mugabo urumva ko ubwirizwa kuba ufise kino kintu bita AdSense kiza ubwa kabiri yo kuronka verification. Verification ni ibiharuro byo gusuzuma aho hantu bishitse bakabona ko ari by'ukuri uri wa muntu koko bashaka kurungikira AdSense hahantu nyine ubwa kabiri, kuko ntibashobora kuyirungika batarabona ko bya biharuro wavyinjije hahandi. Nuko ubashangira gusha amafaranga kuva ku euro 1, 2, 3 canke dolari 1, 2, 3 gushika aho uzokwiza 70. Bayarotira akwiye 70 niho batangira kurotira amafaranga yo kuri YouTube, amafaranga yo kuri aza kuri AdSense. Mu minsi 28 mu kwezi barahemba. Amafaranga winjije barafata bakayakura gushira kuri website ya cya kintu bita AdSense cawe. Ugiye kuri website yawe urabibona, hanyuma agacava ko inyuma y'imisi 28 mu minsi 5 akaja kuri konti yawe imwe wuzuza washirako imufise mu ntoke cyangwa ufise nka visa card. Sinzi ko ndafise ngaha nobereka nimwe ufise nka mwene iyi kwaduka bita ITM utu visa. Nibaza ko mwese mwe ufise katubereke akaviza gutya visa card. This is visa card. Ese kama murayibona mwe mukurikiye, iyi ni visa card. Visa card aka niko kantu gakenerwa yuko uba ufise. Ibindi biharuro sinagonde kubereka kubera ko ntibibarana. Nuko anagakarata kameze uko ubwiza ko afise. Aka ni kamwe bacomeka mu mashini bagatora amafaranga. Akari utagafise biragorana ko ushobora kwemeza. Hari ibyo bita PayPal bashaka kubikora bakazobiguha ko amafaranga nabyo, ariko mugabo ni mpaka zazi kuri konti ufise. Kiza nuko uguruza ikonte iri international bakaguha kano kantu uri kuruzuza imyirondoro, warafise ibyo bita ama IBAN ukuzuzamo byose, hanyuma ukazoronka amafaranga. Kandi ibi byose nubwo ndabidondagura gutya ntibigoye. Wamaze gutangura ushobora kubindondera nkabigufasha cyangwa n'ubundi muntu akabigufasha. Ahubwo igikenewe ni gute uzogera aho ushira ko ibi bintu. Ibi wabigeze ko umuntu abigufasha, niyo utabizi wotuma n'umuntu fana akabigufasha kubera uri kurinjiza amahera. Ushobora kwinjiza guhera ku 100 kuduga gushika no ku 1000 n'ibihumbi na bingahe. Nuko bimeze. Uko ushira ko content nyinshi, video nyinshi, niko winjiza amafaranga menshi. Ushyize ko makeya, ushyize ko bikeya, winjiza amafaranga makeya. Ibi byo nibaza ko namwe mu byumva kandi birumvikana. Birumvikana. Reka dukomeze. Inyuma yuko uronse uruhusha rwa AdSense, n'umugenzi wawe ashobora kuza akakwitura akavuga ati je ndafise ishene ya YouTube, nshirira kuri AdSense yawe ntangire kuronka amafaranga. Mw'ico gihe video washizeko kuva yemerewe kuba monetize, mugabo kuva nawe yemerewe kuba monetize, kuko urashobora kwemererwa kuri monetize ariko ukabona ufise AdSense uri kuruzuza. Rero ata AdSense ufise canke hata ubantu atari adresse ku buryo ubona yuko bakurungikira ivyo bintu bitohashika, ugacubwira nka jewe tishira ko AdSense yawe. Umugabo ni mu gihe wakwije ibisabwa n'amategeko byo kugira ngo utangire kwamamaza. Ndaza kubabwira n'amafaranga twinjiza duhembwa kuri Google, YouTube ahava. Ndaza kubabwira ushobwira umuntu afise AdSense timfasha unshirireko, agasha gushirira ko AdSense kwikonte ku yasheni yawe, akashira kuri AdSense yiwe, hanyuma amafaranga agatangira kwinjira. Iyo uri kuruzuza form barakubaza ngo ufise AdSense cyane ayifise. Wewe ugeze aho hantu uvuga ati ndayifise,
hanyuma ugaca ushirako za nimero za AdSense ya wa muntu yajewe, hanyuma amafaranga akazaza kuri AdSense yanje ndayakuha mu ntoki. Wewe muri konti yawe urabona ati hinjiye amafaranga 100, amajana 2, igihumbi. Iki gihumbi kinjiye ugaca ugifata ugaca ukimpereza, nkaca ndakiguhereza, nuko bigenda, canke 100 nkaca ndariguhereza mu ntoki, mugabo yaje kuri jewe, kuko ushobora gushirako sheni imwe, zibiri, zitatu, gushika no kw'10 canke zirenga, nta ngorane kuri AdSense imwe. Hari usanga akora ivyo kuririmba, iyindi sheni ugasanga si ivyo kuririmba, ugasanga iriko ibijanye no kugurisha imiduga, iyindi ugasanga iriko ibindi vy'aba mekanisye, comedy, filme, ugasanga hariko inyigisho z'icongereza, ugasanga hariko ivy'uburimyi, ivyo guteka, akagira izo sheni zose, akagira company yagutse, abantu bose bakora ivyabo, ugasanga hariko ivyegeranyo, abakora ivyegeranyo, ugasanga nuko, ugasanga n'uruganda rwagutse. Muri make kuri media niho hantu hasigaye amafaranga, ndiko ndababwiza ukuri, ugomba ufokasinge aho hantu uzohabona. Ntivyoroshe guca uyaronka, niyo mpamvu binanira benshi bikabarangira batabikoze. Iyo utanguye bisaba ko witanga, ugakora ibintu bikunda, ukabikora uzi ko uzoronka amafaranga. Ubikoze uzi ko utazoronka amafaranga ntayironka, canke ugiye n'igihe haba ngo ndatangiye gukora ngo mbace nza ndaronka amafaranga, waba wihenze gose. Uratangira ugakora buke buke, uyu munsi, ejo akavyara ejo, hirya y'ejo, gushika naho uzogera ku rwego uzohembwa amafaranga. Ni ukuvuga ko uvuze ngo ngenda yatora uyu munsi nyene ucinjira muri ako kazi, subutu ubanza kumara igihe. Kandi byose ndababwira bishobora kuba, ntiwumva ko bisaba ko ukwiza ibintu mu mwaka umwe. Izi watching time n'abasubscribe ubikwiza mu mwaka utarenga umwe. Umwaka uheze utangirira aze. Hari umuntu akora video imwe igacironka views 1 million bivanye n'ivyo yakoze, igacironka na watching time nk'ibihumbi 600. Nagenda zifise, usanga ifise watching time ibihumbi 10, ibihumbi 20, video imwe yonyene gusa igashikujana muri monetize, bivanye n'uko wakoze utuntu twiza, ukayitondera, wakora muri interesse. Hana kuje mu baragafa ibintu yoroye byose ugacuzana ngo ukumbure biroroshe ngo ugomba ucuca amafaranga. Ya ukoze umwanda, ibintu uzukuri hariho hose ntibabiraba. Ico nukora akantu keza, ceka twenza, canke kigisha abantu bavuga ngo none ngo no promotinga ngo isheni yanje gute mumenyekane. Ivyo ushirako nivyo bituma bayiraba. Nk'akarorero, ushizeko amakuru barayaraba, fasha ama image meza barayaraba. Mugo nkora wajeho nk'ubu jewe urabona ndi hano, ndi imbere ya kamera, nawe ugacugana ugacuzana ya kamera itabona, ugashira ngaha, amaje kuraba shaba ibibona, turana neza ngo birabe, namwe muravyumva. Kandi bijya ngo akeza karigura ko karagaciyemo, niko namubisha uburyo ushobora gukora kugira ngo uze ugere aho uca amafaranga. Uca amafaranga kuri YouTube bisaba kwihangana. Ubonye umunsi video bitarabwe ugaca uheba, iyejo iba yorabwe, ubusize amafaranga. Iyo ubonye ugeze ahantu ukabona urashize ko video abantu bayiravye, icyo cuko rurihangana ukavuga ati okay, nubwo batayiravye bazoyirabe ejo, aho hakakuzamo cukora iyindi. Hari umuntu akora ko video imwe, zibiri, zitatu, ngo je nabonye batazirabasha ndabiheba, amahera barayasize, nuko nyene urumva ntibayiravye, n'abaciye urambigwa, aho nyene nta mafaranga uzironka kuri YouTube canke nzobakorera indi video ndabwira ibijanye na Facebook benshi barabishaka, ariko nk'abari mu Burundi mwogomba mukabereka, kubera mu Burundi ntiburi mu bihugu bihemba kuri Facebook. Benshi iyo ubonye ibintu vyoroshe biba bifise n'izindi mbogamizi, izindi ntambamyi. Mu Burundi bashaka ko video ukabona barayiravye cane, ati aya baniriza amahera mbanirije menshi, ukibagira ko ijya video honyene bariko bararaba si iwawe. Ihangane, hari umuntu yaranshiriyemo. Ukibagira yuko ijya video bariko bararaba atari iwawe, kandi kuba atari iwawe video ni yindi ntambamyi ituma atacyo uzoyica kuko amafaranga. Hari umuntu yaranshiriyemo, reka mwihangane mbanze ndamubloke kuko bwije singo ndabona magana ndi live.
nukuri hangana ndamubloke okay. Nuko rero ugomba kugura watching time ushobora kunyandikira jewe nitwa Daniel Mugisha kuri email ukandika kuri Dani Mugisha 5@gmail.com hanyuma nkaca ndakwereka uburyo ugura views canke ugura watching time canke ugura subscriber canke ugura followers ugura followers zo kuri YouTube zo kuri Twitter canke Facebook page nta kibazo. Ibico bifasha ni giki hari umuntu avuga ati jewe ndi tayari gutangiza projet mugo ngomba guhera kuri chaîne iri gusa nihuga atamu subscriber no mufisi ushuzana amafaranga 200 by'amarundi ubu tuvugana sinzi aho uzorabira video kumbure ubu ndayikoze itariki 26 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2023 hari ibizo iraba muri 2050 I don't know no kuvuga ngo niba iraba muri 2050 ntabuze aho bizoba bigeze mugabo uyu munsi ufise 200 by'amarundi canke amadolari 50 uragura aba subscriber 1000 ushaka watching time 4,000 urariha 200 nyene by'amarundi canke amadolari 50 urumva birasaba ko nka $100 nimba warakereye isheni batangira kuronka watching time ubiguriye rimwe $100 gusa mu gihe wakereye isheni neza watangiye gushaka ko video hanyuma ibintu bigasha bigenda neza nimba utarabikora rero ushobora gusha ubikora ubu isheni kuyikora mwavyumvise yuko ari gufata video ikaja muri galeri ya telefone yawe wifashe ugaca uyifyonda ko nkugira irungikira umuntu kuri WhatsApp canke Messenger canke Facebook ugaca uhitamo YouTube igashigendayo kubera ko ata YouTube ufise YouTube yonyene ishizira gukomanda ikubwira ngo uzuzaha wico ukora gusuza wemeza bakoretse ngwandika uca wuzuza bakoretse ngwandika uca wuzuza ukuzuza uwo murongo wose baguhaye hanyuma video igashigera kuri YouTube iyo ataco wanditse ko uraguma wemeza okay ikagenesha kuri YouTube hanyuma ukabona ikaza kuboneka atantuze ziriko atavyo wanditse ko biriko murumva yuko ariko ntibari vyiza rero abantu mutinya kugura ama YouTube na telefone zanyu murumva ko byoroshe kandi nta mafaranga bisaba ariko icyo bisaba nuko uba washizemo ya mega amwe gutuma uja kuri YouTube nabayakarorero k'ibihumbi 5 canke 10,000 iyo utabifise ibyo ntuja kuri YouTube arana bavuga ngo YouTube ngo nikora ngo iwanje ngo infyonze ngo mabizunguruka iya ni website utaja ko ngo ngiye kuri website y'umuntu utarishe kuriha rero ni gukwiza ibisabwa n'amategeko ko wahezemo izo MB zituma ujayo uko izija kuri Facebook izija muri WhatsApp ni ya free Facebook ni hafi ya free nayo urumva ko website ya YouTube kuyija ko urariha nuko udafisemo iyi app ya YouTube icyo ukora ubanza kuyiteresharija ukaja muri Play Store ukabanja kuyiteresharija hanyuma ikaja muri telefone yawe hanyuma ushamo amamega utangira gukora izi procedure ndakubwiye icyo kunanira urashobora kunyandikira ku telefone yanje ya WhatsApp akamenyetso ko guteranya 358 46 58 314 ayisubiramo akamenyetso ko guteranya 358 46 58 314 umengo bwa mbere sinayivuze neza murambabarira nizere ko umushimu yumva neza aha rero uwo bafise ikibazo yo nyandikira kuri WhatsApp niyo yiwanje hanyuma nkamubaza kunyandikira rero ni audio iyo urungitse wanditse sindakwishura aho kabisa mu byumve neza niba bana wanditse aka kantu abantu bakumvise yuko navuze ko ubwirizwa kurungika audio gusa wanditse ntakwishura ntuzovugira ngo nase kwishura kandi ndayisoma tu yumvise umwanya ndishisha kwa maso gusa ngo gose ndayisoma yose uko ziba ari nyinshi ntumvise message zishika nk'akarorero no kuri ndabereke
kandi nanye ndazisoma nasomye nyinshi cyane, ariko nk'ubu ndafise mu message zicika zingahera gatura mfisemo message majana 527 urumva, nimba mushobora kuziraba reka ndabereke ngizi amajana 527 muzibona. None ga bene wacu message zingana gutya amajana 527 mwumva noza ndasoma ivyanditse gute? Ariko audio ndakirikako aca ndayumviriza, audio ndakirika nkayumviriza, okay nkumva sawa, shira kwishura. Ico mwoshaka kubaza rero mwumvise ntavuze mugabo kuko ni vyinshi ibintu vya YouTube, amategeko ya YouTube ni menshi cane, ntawe yamara nzongera nkora iyindi nkuru. Kirazira gukoresha imiziki y'abandi, indirimbo z'abandi, amavideo y'abandi, ivyo bintu kabisa mubireke, ukoresha ivy'iwawe bishasha. Utabishoboye YouTube unabireke kubera ko ntizoba ari ntuze yawe. Murakoze cane, ndabashimiye, nababwiye ko nitwa Daniel Mugisha kandi ngaragara ku mbuga zose. Ibi bintu ndavyigisha cane cane kuri Facebook, kubankurikira ndabigisha guca amafaranga kuri YouTube imisi yose, kandi nkabigisha kuri gusa n'urukundo rwinshi ata kintu ndabasavye. Imana mwijuru rero bane namwe aho muherereye.